iki ngorane asibe gushikira ngorane mwabuze umuntu muhira Mana, j'espère que atavye ndiko ndiyumvira. Sawa turashima nawe. Mbega inzira y'ino nzu wayitoye gute? Wahoraye? Wa mugenzi wawe ko mutaje muzananye ko nzi ari we mwamana ari we ngira biba yaranakubujije kuza ngaha. Yes, yako. Numva muracane n'abagenzi. Sinzi ico ndondera ko wamwa vyo. Naco nzi vyo. Naco nzi uko Nibiki. Obayiki. Ngorane asibe gushikira Ngorane? Mwabuze umuntu muhira Mana, j'espère que atavye ndiko ndiyumvira. Katy. Ninde none? umugara ukanye empresa Sera nabwiye kurya mukobwa ari lushe. Afise imyaka ingahe? Azokurongora? Muzobana bimeze gute? Numva biriko biranandengera. Je sais pas. Bimeze gute? adongera mwana kera mwiyaka cyangendo tamukutse Hey! Iziki? Ndaba. Nkivuga kutanyumviriza. Nkivuga waranyumviriza. Urabona ngorane uriko uradushira mu gakati frema. Nongisha ibi bintu frema. Cyeko abavyeyi bawe banyizera. Ukaza ngaho gushaka. Yari ku bantelefone bambarira ngo wavuze ngo uje ngahantu utari no ngaha. Habazo kubaza ko ngenda gutwara ivyo bintu frema. Katy. Ebisari. Angana gute? Arafise abavyeyi bimeze gute? Kubera nta kuntu nakubuze ibintu byo kuba bigushikira Katy. Ufise imyaka 17 gusa. Ntibishoboka. Uyo muntu utegerezwa kumwitwarira kuko yarakubeshe, uravyumva? Yarakubeshe uri mineur. Nta muntu agenda kuryamana n'abana ba 17 akabatera amada akagenda kubabwira ngo bavurute kandi biri na illegal. Uravyumva? Uranyereka iyabo, uravyumva? Yo mwana, mama wenda mubwira gute? Iyo bintu kurangirira. Yo mwana. Wafunguye. Sibisumba kuzamuka na gutwara ijana amanzi ngende kurabico ndagutekeye. Nka wowe ibintu nguragira umwanya wose we ni umva ndakubwiye ikintu nawe mumvikiye ngo aje kuvema nibi bintu gira nibiki. Ay mama.
Sonya ari he? Ni bebe. Sonya ari mwanya amasaha yageze. Nibembereze. Aya masaha murabo. Wewe turabagabo natwe nyamuru. Tubembereze. Tubembereze. Uyu ni mama wanyu. Inde? Ni nyoko. Shaka kuvuga na so wanyu. Ntibishoboka. Urase so. Ntibishoboka. Ntibishoboye ko ubiriza umuziki w'iminsi yose. Oya, para Winzu benduri. Ngaha ane nkumvuga nka mukomera vuga mubonye umuntu mushasha mu nzu musho mwamuvugisha. Iba bita tapage nocturne. Genda. Barakwigira nk'umwana uri habonye ngaha. Muratubabarira cyane. Ibi bitwarabwiye chef de quartier. Kandi barabazi. Ahubwo bakambara Menace. Agabu. Daddy shap shap. Muratubabarira cyane. Nanje baranga. Ndubu yameje kumuhamagara. Hamwe nyene nabimenyereye. Karibu gatonya. Aki ibi bintu foko bihagara. Nashaka ndabasaba ikigunga cyane. Mumbabarire cyane. Chef de quartier vraiment nimurinde kuja kumurongo. Je suis chef de quartier. Ntimuzorinde kuja kumurongo. Genda umubanyi ngaha. Okay. Mutubabarire cyane. Ndababuza vraiment ntibazosubira mutubabarire gose. Uya bimaze iminsi. Yego. Mutubabarire gose. Aha nabana vraiment mfasha ndabareze mugabona nako bigoye. Ubwo abana bandiranye urabaha igiti. Igiti abantu turihagukirega bava banshya muri none. Baza bacurira none. Muri bande mbona dusaba abanye mugabo ugasanga kenshi ntitubabona. Jende umushumba manza nitwa Damu. Okay. Jende umubanyi wanyu ngaha. Okay. Nanje nitwamona yego nkabamba muri ino nzu turi bashasha urumva. Kenshi usanga Nico gituma. No mu nama zo kwibarabara ntimuzi. Nituri bashasha nituramenya ngo de quartier ninde ngo ujejwe ibini usanga ntabimenya kandi urumva sinijya mbere vraiment gusa mwebwe ko muje kubivuga numva bigeze kure je kenshi simba ndi ngaha kandi nibaza ko birigwa barabigira mutubabarire cyane je ko hanaje ngaha nuko byari birenze mutubabarire gose ahubwo metre ko numvise muri mu avoka je ndafise akagorane afise umwana na mfata nka famille yanje turamaranye umwanya utari muto ndamufasha ngo yaragize ingorane bamuteye inda kandi ari mu minere afise imyaka ingahe 17 yego rero ibyo biraharawe uyo muntu rero yamuteye inda ashaka kuyikuramo ngo ayikuremo kandi urabona ko ashobora no kugira ingorane ko ayikuramo dushaka kumwitwarira sinzi uburyo twocisha utareze guhogora nuvuga yuko ibyo birinzi biba ku muntu adakwije imyaka ari mu minere nuvuga ko aba ari gufata ku nguvu yego ni ukuvuga ko uyo muntu deja umutwara muri polisi kandi sha kubera ni ihohoterwa aba yakorewe uyo mwana umwejeje kumbwira yego mugabo bivana na mwebwe Oya je vraiment ndashaka. Wewe aremera ivyo yakoze canke ntavyemera? Hewe ntavyo ufite nituzi yuko ko je bamaze kuvugana nawe gusa yambariye yuko yamwihakanye cavuga ati nuko rero dufate rendez-vous. Ndagusigira inimero sivyo? Ndagusigira inimero yanje komsa cyo duhure ku wa mbere kanora ga telefone kanje. Komsa duhure ku wa mbere nizi ngizi sivyo? Okay. Duhure ku wa mbere cyo tuvugana ryari tubona hama mumbwire byose none bimeze. Okay, nta kibazo. Gusa ikintu kimwe nimba yarahohotewe gutya afite imyaka mike nayo ubwiye byitwa ko yafashe ku nguvu. Bisigura ngo wafashe ku nguvu umwana mutoyi. Kandi ari inkurikizi. Nivyo cyane. Sawa reka dufate yo kuwa mbere nzoce nza kubira cyane. Hanyuma bajya abahungu ngira ndabakorere ko nukuri kwimana uzuraraba cyane cyane kanya kagacapo. Haribona nanje naragowe vraiment afise responsibility nyinshi. Sawa murakoze cyane. N'abahungu